Amahoro y'Imana abane namwe mubandanya gukurikira ibiganiro vya televiziyo yanyu BTV kaze mu makuru twabateguriye n'unkundire ndahere ku nkuru ziyagize. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angelique Ndayishimiye yatanze imfashanyo ku miryango irenga 100 yo mu Gatumba ndetse no muri zone ya Buyenzi ni hano mu gisagara ca Bujumbura. Intumbero ngo nukubagarukirako nayo inyuma y'ibiganiro byari bimaze ukwezi biriko birahuza ubushikiranganje bw'indero hamwe n'urunani mpuzamasendica Kosesona abigisha birangiye bemeye kuzokora cya kibazo cyo gupima ubumenyi bafise navyo twabiteguye tubafitiye n'amakuru ajanye n'ivyo gukundana ni mu gihe kuri uno munsi ari umunsi mpuzamakungu bibuka umwiranda Saint Valentin kazi. Ndasubiye kubaha ikaze nari ndababwiye mu ngingo nkuru ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanze imfashanyo ku miryango irenga 100 y'abateshejwe izabo n'imyuzurira muri zone ya Gatumba muri komine Mutimbuzi ni mu ntara ya Bujumbura. Ico gikorwa akaba yanakiranguye muri zone ya Buyenzi ni muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Jessica Karene Ingabire. Uwo numwisho w'ingoma wakiye umutambukanyo ny'icubahiro umukuru w'u Burundi arongoye amashirahamwe OPDD Burundi na Fondation Bonne Action Mugiraneza Angelina Ndayishimiye igihe yashitse muri zone ya Gatumba komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura kugarukira ku banyagihugu baho inyuma yo gutegwa n'amazi. Uramutari w'intara ya Bujumbura kw'izina ry'abarongo yashimiye umutambukanyo ny'icubahiro kuko yama yitwararitse bantaho nikora. Angelina Ndayishimiye mw'ijambo ryiwe yasavye abafise aho bakura gufashanya no gushigikirana. Imana irazi ingene yugurura umuryango aha tugururiye n'abandi umutima wa Fondation Mugiraneza ubereye akarorero n'andi mashirahamwe n'abandi bantu bafise amikoro ntibavyigungireko muze murafashanya mu kibano nimutabitanga amazi yo yaravyuzuramwo ze murasabikanya rero biramaramaje hateye nk'umuzu ugaca usanga imifuko y'imiceri iboreye mu nzu ibiharage byuzuye amazi hariho abarara ubusa. Iyo urekuye Imana ikizana ibindi ufumbase igifusi uguma wugaranye imwe by'iwawe mugabo ibindi rero nimugire urukundo mwose aherereye yitwararike uwo bari kumwe. Urwo rugendo yaciye rubandaniriza muri zone ya Buyenzi komine Mukanza mu gisagara ca Bujumbura yitwaje agakemanye nk'akambere kagizwe n'ifu y'ibigori, ifarini, ibiharage, umuceri, isukari n'umunyu. Jessica Karene Ingabire mu kiganiro yakoranye n'abene gihugu bo muri zone ya Kanyosha muri komine Muhani mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana amenyesha ko ata muntu n'umwe yosubira kubaka mu kibanza cahozemwo akaburi ko gushingura abapfuye ko kunyabaranda imvo ngo nuko ico kibanza kiri mu matati. Ni nkuru tubaza Jire Nakimana. Ico kiyago cabaye kuri uwa mbere muri zone ya Kanyosha kirishijwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Abenegihugu batari bake bagiye barafata ijambo agarutse ku kibazo c'amatongo bagiye baranyagwa. Kubwo n'abenegihugu we yemeza ko amatongo yabo hari akagwi k'abantu kayishikirije. Ikibazo cerekeranye n'amatongo yahoze akaburi ka Nyabaranda excess métier de Nyabaranda ni kibazo mvuze ko ari nkora mutima kandi kiboheye abantu benshi bahohewe amaboko imugongo n'akagwi k'abantu batarenga 11. Akagwi kihaye kwiba ayo matongo abenegihugu beneyo. Kuri ico umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana yamuhumurije acasaba ko atawosubira kubaka mwayo matongo. Abanze aho hantu ahagarike ibikorwa byose biriko birakorerwa. Ikibazo warabituye ubutungane ngira ntaho mutashize reka rero
ko bakwiye guhagarika ibikorwa biriko birahakorerwa, reka tugende tuvugane n'umushikiranganji ajejwe amatongo. Rero tuzobaza ido wewe ko nyina amatongo arayanzi, azotubwira neza na neza ico kibazo aho gihagaze, naho wenyene antake aserukira leta nkozi etateri. Hanyuma twebwe rero ico azoduhanura, muzoheza muze mutubaze ati havuye mu iki. Abatashikiriwe bakaba bahawe isango ryo kuza kwishikira mu nyubakwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura akoreramwo kugira ngo bazobimarire. Nakimana nawe urakenuye kuri iyo nkuru wadutohoreje. Inyuma y'ukwezi hatanguye ibiganiro hagati y'ubushikiranganji bw'indero hamwe n'urunani Kosesona ruhurikiyemwo amasendika y'abigisha, birangiye bateye umukono ku rupapuro wemeza yuko bagiye gukora ico kibazo cyo gupima ubumenyi bw'abigisha, ngo ni kibazo kizohora gikorwa mu gice ca gatatu. Ni nkuru tubaza Elvis Munyaneza. Muri uwo mubonano wabaye kuri uyu wa mbere mu nyubakwa za Source du Nil, Sylvestre Ntibantunganya arongoye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro yemeje ko inyuma y'ibiganiro vyari bimaze kwezi bihuza ubushikiranganje bw'indero hamwe na Kosesona, birangiye abo bigisha bemeye gukora ibibazo vyo gupima ubumenyi bafise nk'uko vyari bitegekanijwe. Ivyo biganiro vyipfuzwa ku bibazo bitatu: itunganywa ry'ikibazo kubigisha bo mu bice bitatu vya mbere, itunganywa ry'ibibazo ku mahuriro rezo y'amashure, hamwe n'ikibazo kiraba izimba ry'ubuzima na politike y'imishahara. Ivyo biganiro bimaze imisi bitunganijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro mu vy'akazi. Victor Ndabaniwe arongoye urunani Kosesona akaba ashima ivyavuye muri ivyo biganiro. Turashimye kandi rero ko twumvikanye ko n'ubushikiranganje tugiye kuza turaja inama n'ingingo igihe cyose habaye ikibazo, igihe cyose hari bigoranye mu kazi, tukizera yuko impande zose zizobigendera, tukaza turashira imbere kuja inama n'ingingo kugira turondere umuturama ku bibazo bihanze igisata c'indero no mu kurondera ivyotuma tukinagura. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho abigisha bari mu runani rw'amasendika Kosesona bari batangaje ko bagira bahagarika akazi kubera ico kibazo co gupima ubumenyi. Elvis Munyaneza. Kuri uno wa kabiri umunsi mpuzamakungu wahariwe abakundana, umunsi witurirwa umweranda Se Valente. Hano mu gisagara ca Bujumbura abantu uwo munsi ntiwabona kumwe, ariko birasigurwa. Ange Negrita irakoze. Bamwe mu bo twayaze mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko uwo munsi wo kwibuka umweranda Valentino bawuzi nk'uw'abakundana ndetse no kuganira ibitagenda neza hagati y'abubakanye. Abandi bakavuga ko uwo munsi bawuzi ariko ataco babwiye. Twebwe n'umushinga nawe wanje kuno munsi ntituyisigura yo gutanga amashuri, tuyisigura y'urukundo entre je nawe, turavugana ibitagenda neza amatuka yaga. Jewe mfatiye nkaho mperereye ndiko ndaraba babona ivy'urukundo ko bitandukanye. Abantu nabonye cyane bashobora kuba bariko barawijukira umunsi mukuru n'abantu basa n'abubakanye. Kubwa Patiri Amando Kana ajejwe ivy'ingo n'imibano muri Foyer de Charité iri Bujumbura, akaba yatanze umuco kuvyerekeye uwo munsi ndetse nabo werekeye. Eklezia rero yamuvugize yashinze uwo munsi mukuru w'itariki 14 z'ukwa kabiri ugira umunsi mukuru wa Valentino mweranda, kuko ariho yaciriwe umutwe uwo munsi nyene, kandi agucibwa azira ko yashatse gushigikira no kugwanira urukundo rw'abashaka gushinga ingo rukristo, imisore nk'abashaka gushinga ingo rukristo. Eklezia rero mu guhimbaza uyu munsi ishaka gushingira intahe ku rukundo ruriho kandi rushoboka mu bantu. Mu by'ukuri abantu ba mbere uyu munsi mukuru ubutumbereye nabubatse bashaka
gukomeza no kunagura urukundo bafitaniye rwabatumye bashinga urugo. Abandi biraba nabari mu nzira yo gushinga urugo, kuko urukundo Valentino Mweranda yatangiye ubuzima si urukundo rw'ibishobisho, si urukundo rw'ukurefurana, ni urukundo rw'abashaka kubaka. Ikibonekeje rero ni uko uwo munsi muri kino gihe wahurumbiwe n'abubatse mu gihe mu myaka yahera wari nkurumbirwa n'imiyabaga. Negrita irakoze nawe urakenuye bimwe rero mu byo bahana mu kwerekana ko umuntu akunda uwundi byaraduze igiciro ku masoko aho twaciye hano mu gisagara ca Bujumbura nk'amashugwe igiciro cagwijwe na kabiri. Arlette Mugisha. Ku ruhande rw'abadandaza n'abagura bimwe mu byo bakunda gukoresha mu guhimbaza uwo munsi mukuru wahariwe umweranda Valentino nk'amashugwe, imivinyu, amakarata n'ibindi, batumenyesheje ko bariko baragura buke buke bisumba umwaka uheze, naho abaguzi bamwe batubwiye ko ibiciro vyaduze. Ku vy'ukuri uyu mwaka bavyitavye cyane, naje vyantangaje kuko batanguye ejo, amakomande ya mbere natanguye ejo ku munsi wa Mungu. Uyu munsi isaha 2 narishitse ngaha, amashugwe ashikane yagiye nyuma y'isaha gusa, saa 3 baratanga kuyatwara, abandi bayatwara batwara. Uyu munsi tumaze kurenga mu makomande arenga 11. Aya makomande mubona ngaha aye ni igira 12, 13, n'inyuma yaho harayandi dufise. Cewe namwe ngaha kuri Atene primaire baroba gusha amashugwe, ariko uburyo nateguye nasanze azimvye cyane, bagize double yawe twara tugurako. Gapatiri Amado Kana ajejwe ivyingo n'imiryango muri Foyer de Charité hano mu gisagara ca Bujumbura, akaba yasavye abantu guhimbaza uwo munsi mukuru badasesaguye. Ni vyiza ko abantu badasesagura ibintu, kuko burya ikintu umuntu atanze n'ikimenyetso gusa. Ikimenyetso naco sico gikuru, igikuru ni cico kintu kimenyesha. Umuntu atanze ikado, ico umuntu ashima si yo kado, n'umutima watanze yo kado. Umuntu atanze ishurwe, igikuru si iryo shurwe, igikuru ni iryo shurwe risigura. Uwo munsi mukuru ukaba uhimbajwe mu gihe hatabiteramo vyatunganijwe vyo kuryoherwa nk'uko vyahora. Arlette Mugisha nawe urakenuye mu bijanye n'inkino. Umugwi wa Vitaro waratakaje urukino ndetse utakaza n'ikibanza mu migwi ine ya mbere muri Primus League hari ku ndwigira 20. Nayo umugwi wa Muzinga hamwe na Rukinzo akaba ari yatwagukanye ihiganwa rya volleyball ryari riko riraba. Raymond Prosper niyo nkuru. Mu ihiganwa ry'intangamarara ritangurira ihiganwa nyezina mu rukino rwa volleyball, Muzinga niwo watahukanye igikombe mu bigeme usinze GLC canke Gender Light Club babanze guca kuri Seoul inyuma yo kunganya amaseti 2-2. Nawo Rukinzo ukaba watahukanye igikombe mu basore usinze ga Cosmos amaseti 3-0. General de Brigade Serge Ntakavura arongoye urukino rwa volleyball mu Burundi akemeza ko iryo higanwa ryagenze neza. Uravye ihiganwa ukuntu ryagenze neza. Tudaboro integuro yagenze neza, hanyuma n'abarundi barerekanye umutima wo gufata mu mugongo sport ku buryo nk'uburyo twari dukeneye twaranaburengeje tuzoguma tubukoresha n'ibindi bikurikira. Urumva rero ico ni intambwe ya mbere ko abantu bashobora gushigikira inkino. Ku munsi ugira 22 mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League, umugwi wa Vitaro waraye utakaje ikibanza mu migwi ine ya mbere inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique igitsindo 1-0 ku kibuga Intwari. Ivyo vyabaye umugwi wa Burundi Sport Dynamique umunyegori wabo yahawe ikarata itukura. Vitaro ukabugeze mu kibanza c'icenda. Atletico New Oil wa kabiri ukaba wanganije na Rukinzo igitsindo 1-0. Bumamuru inyuma yo kunganya na Top Junior ubusa ku bundi wagumanye ikibanza ca mbere. Royal FC na Rekroko ikaba ikurikirana mu bibanza bibiri vya nyuma ici15 n'ici16. Mu rukino rw'umupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi beach soccer kuri uno wa 12 niyo hatangura inkino za playoff, naryo ihiganwa nyezina mu cicaro ca mbere rikazotangura ku igenezo rya 19 ruhuhuma uno mwaka nkuko bivugwa na Harimenshi Alexi arongoye igisata c'umupira w'amaguru ukinirwa ku musenyi beach soccer.
Prosper niyo nkuru urakenuye ni no kuri iyo nkuru ijanye n'ivy'inkino duce turangiriza ko amakuru twari twateguye kubashikiriza reka ndabashimire mwebwe mwafasha akanya ko kuyakurikirana abandi nshimiye ni bagenzanje bamfashije kuyegeranya ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza aho muri mwese murakoze.